kuko watugiriye neza yaturindiye mu bugaragwa akamo hejuru maze nukuri tumushinde uwo arabikwiye. Tugire ubuhinga bushoboka kugira ngo imirima ibe minini, aho twororera habe hanini kugira turonke ivyo turya turonke n'ivyo dushora, hanyuma turonke naho tuba kuko mutegereza kuronka aho muba. Tora umuti rero, ibibazo mwavyumvise, indi tegereza kuronka naho ujya mutegereza kwaronka, tora umuti. Ivyo nivyo Imana yaturemereye. Nko muca mwiga muti burya ntibishoboka ko muri are zine hoba imiryango 50. Ico nico rero mwamukwiye kwiga. Ntibishoboka ko muri are zine hoba imiryango 50. Twiga rero ingene iryo tongo rizodutunga tukabaho tukarya bivuyemo. No kuvuga iki? Muca mwiga muti ubu rero dufise ihegitari imwe tugira twubakemwe amazu. Ayo mazu ategezwa kubamwo muri iyo hegitari imwe uti hazoba abarundi 5,000 mu hegitari. Mugaca mwubaka amagorofa muduza hejuru kugira ngo ziya zindi hegitari zice zibizo murimamwo ivyo murya. Ereka za murarondera umuti nuwo nyene nawe nukane aho uryama, nukane amazi n'amatara kuba mu gisagara ciza. None burya twofata kuva mu gisagara ca Bujumbura kuduga gushika ari Bugarama, zirya nzu zose tukazifatanya zose ari ama etage afise amagorofa 10. Aha muri Ntare Bujumbura mwese ntimwoca muhaba. Fata iri barabara riduga Bugarama hakurya no hakuno, mwagize amagorofa afatanye amagorofa 10. Fata iri riduga rya RNST uko nyene, nimufata ugenda hariya mu Kabezi uko nyene, ahari barabara hose mugira mu etage. Mbwira hari wose yakwa mu mihana. Kuko watugiriye neza